Mana mushobora byose, wewe nyene impuhwe n'ikigongwe, wewe wadushikanye kuri uyu munsi, ntuhabwe icyubahiro imyaka n'imyaka. Mufate ivyicaro. Mwanya kubahwa ndongozi z'igihugu, ndongozi mu mashyirahamwe atandukanye, mwese bavukanye bene gihugu, tugira amahoro ya Kristo. Yesu ashimwe. Takbir. Salamu alaikum. Ndafise akanyamuneza ntangere ko gukengurukira Imana kuri uyu munsi udasanzwe mu buzima bw'igihugu n'umuryango wacu. Mwateye iteka ryo kubarongora. Turarumije imyaka ibiri turiko turarangura ubutumwa mwadutumye, dushimira Imana ko gushika ubu umubindi mwaturagije tukibungabunga. Ntawe reka gushimira Imana. Rero nagira ndabasabe mu gukenguruka mumfashe dukoma amashi. Ngo bavuga ngo uguriwe neza ntiyongeza. Nta byinshi tuvuga kuko n'umukozi w'Imana ahejeje kubivuga. No munsi nari nashatse yuko dushimikira ku bumwe bw'abarundi, kuko nibwo soko ya byose. Ahatagira ubumwe n'amahoro ntabaho. No munsi nkazinguye mu gitabo ndiko ndaraba ingene ubumwe abandi bana b'Imana, ubumwe buranga abemera Imana. Ndabona mu gitabo ca mbere c'abanyekorenti ku gigabane ca mbere umurongo wa 6 niho handitse ati, ndabasavye bene wacu ku izina ry'umukama wacu Yesu Kristo, mube mwese imvuga rumwe kandi ntihagire amacakubiri aba muri mwebwe, ariko muhuze umutima n'inama nk'uko bibereye. Iki gisomwa ni gisomwa nkoramutima. Umwe wese mu Burundi ko twabemera Imana yoguma agenderako. Mube mwese imvuga rumwe kandi ntihagire amacakubiri aba muri mwebwe, ariko muhuze umutima n'inama nk'uko bibereye. Twese turazi ko ivyanditswe mu ijambo ry'Imana vyanditswe kugira ngo bitubere inyigisho n'akarorero. Mwumva yuko ari inyigisho nziza cyane. Umuntu ngaha mu Burundi ariyumvira ati, none ni igiki gitandukanya abantu cyane cyane nk'abarundi? Umuntu aravye yovuga ati, ni igiki kibatandukanya? Ahubwo uri kurarondera nta kintu na kimwe cyadutandukanya, ahubwo dufise ikitwungiye ubumwe. Turafise ikitwungiye ubumwe kuko bwa mbere dusangiye Imana. Abantu basangiye Imana none bo kwankana bivuye amajahe. Imana ni serukundo, ntirenganya. Kuko iba yarenganya twavuze tutarawe yagiriye neza abandi bagirira nabi. None ntirenganya. Dusangiye Imana, novuga twese turasa. Imana yaturemye mu gashusho kayo. Cyane cyane hari ikintu gikomeye kuduhuha impwemu zayo.
umuntu ariko ariyumvira ubuntu bw'Imana burakomeye, kubona umuntu yava niho yomenya ico yomenya mu wundi. Ninde ariyumvira ingene amagufa y'umuntu yibumbabumba. Umuntu ava musanga ari ubusa, mugabo ingene yibumbabumba akagira amagufa, ucubona Imana icarico, ingene impwemu zimuzamwo, twese tugasangira impwemu. Yemwe nawe nuzozo twese duhema zimwe. Ico conyene cagikwiye kugira ngo twumve yuko dukwiye kunga ubumwe. Twebwe twese twamuka ku muntu umwe, twese twamuka kuri Adamu, nuvuga yuko turi umwe. Ubuntu bwacu bwamuka kuri uwo muntu wa mbere, kuko n'umugore yavuye muri Adamu. Twese twamuka ku muntu umwe. None biza gute ngo turyane? Dufise igihugu kimwe, naho azoza iki gihugu tuzoguma tugisangiye. Naho dushirana, naho tuba miliyoni, dufata umuriyaridi, tuzoguma mu Burundi tubugundaniramwo n'igwacu, nta handi dufise. Bigenda gute none ko turyana? Dusangiye amategeko amwe, ibwirizwa shingiro rimwe, amategeko turayasangiye. No kuvuga ubutegetsi bw'igihugu turabusangiye. Aho kantu nama ndagashimikirako cyane. Hariho abantu bigira abategetsi bakibagira ko amategeko ari yagira ubutegetsi. Twebwe turi indongozi, tujejwe gutunganiriza abene gihugu. Dufise rero amategeko amwe. Bigenda gute yuko ibwirizwa shingiro twitoreye, umwe aca muri iyi nzira ubundi agaca muri irya? Dusangiye ururimi. Iyo tuba tutavuga rumwe hoho, umuntu yovuga ati ivyo uvuze urantutse, sinzi ivyo uvuze, ubwo nturi kurantuka. Abatavuga rumwe, hariho abanyamahanga bazi Kirundi, cyane cyane y'abanyarumuzungu akibaza we ntazi Kirundi. Ngo hariho abagiye ngaho baravuga amajambo babwira umuzungu, bavugana bavuga umuzungu, kandi gaba ariko bamugayira umugore. Umuzungu araho ngo afise umugore mubi, baravuga nawe ariko arabumviriza. Yabumvirije kera cabwira ngo ngira ndababaze, ngo nuwi wanyu ngo cyane ni gwanje. Abantu bavuga rumwe je sinumva ico twopfa, kuko ivyo uvuga byose ndavyumva. Abantu baba bashaka kuzana amacakubiri ni bamwe gusa baca biyorobeka, akakubwira ikintu kitari ku mutima. Mugabo ahandi tuvuga rumwe, dusangira ururimi. Tugiye mu kwemera, twese turi abana ba Burahimu, twamufatira kwa karorero kugira ngo twicishe bugufi, twemere Imana yuko ariyo ibigaba byose. Hariho ikindi kintu cyakabirya mu Burundi, twese iyo duhuye turamukanya amahoro, ngo gira amahoro. Mbwira ingene wobwira umuntu ngo gira amahoro, hanyuma ugaca umubwira ngo gira amagume. N'ibindi ibi byose vyari kutwunga ko twari kumenya iyo umuntu uvuze uti amahoro yewe gira amahoro, mu bisanzwe tubitegera neza, waca wumva ko atacogaruka wice kivuga ngo gira ingorane. None wo kwifuriza inabi uhejeje kwifuriza amahoro. Ivyo rero aho biva kenshi ni mu buryarya, mu bwiyorobetsi. Ivyo rero vy'ubwiyorobetsi novuga ni nivyo bitera amacakubiri cyane cyane. Ntamvo nimwe turetse turaraba n'uburorero. Je narabonye neza ndiko ndasuzuma, nta muhutu n'umututsi mu Burundi bigeze bankana. Ntibankana. Byose nibinyoma, ntibankana.
muragenda murabe abadandaza abanganya umutahe usanga bose arabajama. Aho tunabatutsi genda murabe musanga abanganya umutahe bose barakundana, ugasanga abanganya kandi ufise umutahe mutoyi ntakundana n'ufise munini, uzosanga bakundana hagati yabo abanganya. None ko batavuga ngo abahutu n'abatutsi mbona bose umenga nabavukanye. Muze murabe abajyana abaribo, uzobasanga abajyana bari mu ndongozi. Burya mwiyumvira yuko izo ndongozi zankana kubera gupfa ubwoko? Namba na gatoye. Mu ndongozi niho hari akantu bose bakubitana imigere, bagomba kuja kwiba ivy'abene gihugu, kubirira ubusa. Jese ndabona indongozi y'ukuri iryana n'indi ndongozi. Mugiyo hageze kuvuga ngo hajya ashaka ko ari honja ngo ni mwifu, ubwo nyene injyane ziratanguye. Aba bariko bapfa bwoko. Je ndakunda abantu bavuze yuko bapfinda, kandi ivyo bapfa sigwabo ni ivy'abene gihugu. Nico gituma baca kurondera abene gihugu. Murabona baratu mbega iyo mutsinze abakuru b'ibihugu babangahe, abashikiranganje babangahe, mwakaja kubwira abene gihugu ngo nkujya wewe bazoguma babana hariya mu mihana mugindongoze ankabariya. Muze murabe neza injyane mu miryango, ahantu muzobona abana baryana muzosanga byose byamuka ku muvyeyi. Umuvyeyi aba yagize nkunzi mu muryango, avuga ati mwana ingo ngaha mwana, nawe umwana yarezwe tambuka zino abikigaba. Injyane muze mu bana ziva ku muvyeyi mubi. Hari umuvyeyi mwiza abana ntibajyana. No mu gihugu hari indongozi mbi, abana ntibashobora kuryana. Nta bene gihugu bashobora kuryana hari indongozi nziza. Mugi indongozi ari mbi, ubwa mbere bishaka yuko iguma yigungirako, igacija kurondera rero abayikingira. Ubundi nawe akavuga ati kubera iki yigungirako, reka nanje ndondera abamfasha kumutembagaza. Mugabo nta bantu bopfa gukora iciza, abarinze baryana baba bagomba gukora ikibi. Murashaka murabe uburorero bumwe bumwe, genda musuzume neza nko mu mashengero bopfuye iki gantuze, bopfuye iki ndongozi zo mu mashengero. None bapfa Imana, bapfa Imana. Nibo bambere boduha umwizero w'urukundo. Mugabo burya muze murabe injyane ntiziri muri bajya bemera bato bato, injyane ziba mu ndongozi. Kubera iki? Bwa buryarya. Umwavuga ati abarije ndabagenderako, abarije yewe byose abarije yewe ndabigarirako. Ubundi nawe ati kubera iki wewe? Rero indongozi ndazishimikirako cyane, zimenye guhuza abene gihugu. Ahantu hose ari indongozi nabo muhuza, abo muvyeyi. Hariho ivyo duhora tubona, turi abana b'Imana nituze turigishanya. None ubonye nk'indongozi ishobora kubuza umwene gihugu ngo ntuje muri rya koperative ngo kuko ngurimwe abo mu mugambwe tudasangiye. Ibaze kubuza umuntu kwaja mu bikorwa vy'iterambere, ubu mwifuriza iciza ngo bohava bakundana, kuko abasangiye igikorwa, abasangiye umugambi bunga ubumwe, bagira umutima umwe n'inama. Abasangiye ikintu bamana umutima, bahuza imitima n'inama. Mukazobona indongozi zivuze ngo ntugende muri rya koperative, no kuva bavuze ati ntugende gutera imbere. Amacakubiri aba yatanguye.
ngo bajya ntidusangiye umugambwe, ntidusangiye idini, ubumwe buba bugiye. Indongozi itariko iraronderera ineza bene gihugu kugira batunge batunganirwe si ndongozi. Umuvyeyi none ataronderera abana, abashaka abana baze bamere gute? Baca kwiba. None abana batabonye baja gufungura, baca bagenda guca ikigori ca Murundi kubera wabaye ikinebwe. Uri umuvyeyi uranka gukora, uranka no kubereka ico bokora kugira ngo batunganirwe mu muryango. Indongozi tugume twumva ko ari twebwe nkingi y'ubumwe bwa bene gihugu. Inkingi y'ubumwe rero nitwe tubungira ubumwe bose, turabakunda nabo bakadukunda. Dutegerezwa rero twebwe turi indongozi kugira dutsimbataze ubumwe, gufasha bene gihugu gutera imbere. Naratangaye je ndakurikira utuntu n'utundi, hariho abantu bumva nk'ikintu bagifata minenegwe. Turiko duhimiriza kugira tugwanye inzara, ntidusubire gusega, ntituzerinze. Mukaza wumva umuntu avuze w'incabwenge w'umunyepolitike ngo nimuhagarike kurima kuko uburimyi bugwanya ibidukikije. Abashinga amateka ntibabizi ngo uburimyi ngo butware ibidukikije, tubireke rero kurima kugira tuje gusega. Ntababivuze ejo mukuru w'inama nshingamateka, ntababivuze. Yavuze ngo uburimyi nitwege kubuteza imbere kuko bikura ibidukikije. Murumva nk'iyo ndongozi irivuze iti aba barundi bariko bagwanya inzara nibayireke bace baja gusega. Murumva ibindi bihugu vyahora bisumira mu Burusiya no muri Ukraine ubu ko bapfuye n'inzara, bapfuye n'inzara. None mushaka duhebe kurima koko? Nk'iyo ndongozi bavuga ngo yokongira ubumwe abarundi, ishaka ko basonza baca batangwa bavuga ngo ujya warayariye nanje ndaye ubusa. Birateye isoni. Indongozi nk'izo si vyiza cane, kuko iyo ushonje barazobaza abana ba Yakobo. Nama ndabivuga nti aho Burundi twoshika kuri zero mwitunga ryacu twogira ubusa, mwibaza aho twoca tuja gusega duca tubabaja. Kera haraba inzara ariko ubu turiko tukira vyinshi. Burya abantu bazi icari co guca ingero ntugire ni benshi. Haraba inzara wowe ukaburi uja niyuva uwirimiye ugaca uja mu gisanze ciwe kumurimira ngo ibijumbu uza gutora guca utwara, ngo iteke uza gutora ngo niryo utwara, ukirigura murimira ugatora amateke adashika na 20 wiri urarima. Wewe wamurimiye ugaca ugenda guca ingero. Twavyita ngo yagiye guca ingero. Aho yari yararimye amateke yarayasoromyega, ugaca uvuga ngo iteke uza gutora iryahezeyo. Nengaho twogira ubumwe gute dushonje? Erega bavuga aho inzara irazaragiza nyene, abasangiye ubusa bitana ibisuma. Kubera iki tutova dusangire vyinshi kugira duce tuba twese abagenzi? Ubumwe nico gituma ari ukubushimikira ko cyane. Rero aha nshashimikira ku ndongozi, ntihagire uzobesha, nta bene gihugu bankana, nta muhutu n'umututsi mu Burundi bankana. Indongozi nizo ziza guteranya bene Burundi. None rero indongozi yo ndazishimikira ko cyane. Umurongozi abanza gukunda abarongoye. Iyo akunda abarongoye nabo baca bamukunda bagaca bamusangira. Urumva indongozi ubanza gukunda aburongoye. Uri umushikiranganje menya yuko niwe uri umushikiranganje w'amagara y'abantu
kunda abantu bose ubone ko bafise amagara meza, hamwe bakubonye baca bavuga ngo uri umuvyeyi, hanyuma baca bagusangira bose kubera ubakunda bose nabo bagaca bagukunda bose, baca baguhurirako ububungiye ubumwe. uri umushikirangaje ukama wicaye hariya mu biro, bazokubonera hehe ngo bagukunde? niba uri umuyobozi mukuru ahanaka ukaguma wicaye mu biro, bazokubonera hehe ngo bagukunde? Genda ubereke ico bakora kugira bagukunde, bose bagukunze baca bakundana kuko bagukundanirako. uri indongozi bagukundanirako. Buramatari, uri muramatari mwiza, urabakunda bakagukunda, bakagukundanirako, bose bagaca bakundana. iyo ni indongozi nziza. Indongozi idakunda birongoye, idakunda gukorera abene gihugu, bituma bagira injyane. Ejo naravuze indongozi kugira ube mubi no kubuzi ko ari we wigize. Indongozi nziza ntiyigira, irahamagagwa. muze muraba abarongozi ba kera ba Musa, Imana niyo ibitorera ikabahamagara. muze murabe ba Dawudi, Imana irabitorera. wigira rero ngo jewe ngo ntegereza kwigira ntegereza kuba indongozi. ninde yakubwiye kutegereza kuba indongozi? Imana niyo ikugira. Utangwe rero kushaka kwigira indongozi, ucurondera abantu bagufasha kubiba, hakaba n'abandi rero batabishaka, ubuhejeje kubaryanisha. Indongozi yigira iragenda igateranya umurongozi mukuru, ikamuteranya n'umurongozi mutoyi kugira ngo yirukane uwo mutoyi, uwundi ahaje. Amacakubiri abatanguye. Hariho abimbana, indongozi zimbana kabisa, kaza akubwira ngo ujya ni mubi, ngo yazi nge nari mubi. Jengira Imana ntunzanira urusaku ngo ndagwakire, ndagwironderera urwo rusaku mbwiye, nditohoreza nkamenya ukuri, kandi je ndamenya ukuri, ndaguhamagara nkabikubarira kugira ngo nico ituma tabanzanira insaku kenshi, barazi yuko zibagarukako. Indongozi mbi irikunda, ishaka kwigirira neza gusa. aho yari kugirira neza bene gihugu akigirira neza. none wumva bazomukunda gute? vyose ari kwigungirako, vyose bibe gwanje. hajya ahantu ndabona haramera, ni jewe nkwiye kuhaja, nije nkwiye kuharima. ijya parcelle iri heza, nije nkwiye kuyitwara. indongozi mbi irikunda. indongozi mbi uzosanga ari umubeshi. ububeshi ni bubi.